n'amahoro ya ngo ni Macumi lo comedy Alias Mapengo none ibyo gutweza navyo biri mu mpano biza gute yibyo nibona onye bandaje kiratwenga cyangwa kumenya biza gute vyizanye aravuka agashikana imyaka inga akamenya ko afise iyo mpano none ubona ugitangura kuvuga gusa ego ndaryohewe umeze neza nanje pera meze neza hama ndaramukijana hose ko atumviriza ahubwo mvuye muhira nasimbira natufashe ngiye ku radio bacambuza ugiye indani ati oya ngiye kuri studio hari benshi bazi ko ndi muri kakaride hari ndani reka baraza kumenya kuri kuravugira iradio kwanza wumvise isamiranira kuri kombi iradio yacu muge mu kirundi cyangwa mu France byose urikorera ushaka abafara Faransa ugenda mu gifaransa reka mvuge mu gifaransa kubera abana abantu bubu y'abantu n'abajya mu nzu umva bagiye kusabana bagiye kugura amayinite ku boutique 62 68 345 wese nyene ikintu cy'igifaransa mu Burundi gihe hamani 88 pro 2 99.9 mu Kirundi mbe mu Kirundi point na kaburungu nani n'ibice bibiri 99 n'ibice kandi kugiye kwa kaburungu bana ariko bashi 88 na kaburungu kabiri bose biragoye kuvuga karibu cyane muri studio zacu ni ku nshuro ya mbere ku nshuro zigira kangahe uza ngaha ni bwa mbere vuga ngabo nyine umenga nihaye karibu umengo ni muhira tubabare bakomite tumeze umenga si bwa mbere ariko je ngo kubwanje aho ngeza nkunda kukubona muri Buja Night Comedy uno musi rero turashaka kumumenya rero Macumi lo comedy barinze bakubona kuri scene ari ahandi hantu ba waraciye uno musi kugira tukumenye byaje biva hehe jere kugira muri Buja Night bamenye nuko nabanjije ndagira utuntu duto kuri telefone burya arabajene bakinogiye bafise ama telefone bakara ama filme gusa basha nimukoresha ama telefone nubwo ugiye kuragira impene ukamere uciposting ganazaneze ibyo n'ibiri umuntu ahurudukamwe cyangwa ari ikintu usanga nyine ari impano yawe oya ari gihe ushobora gushwatanisha reka nawe no gufatanya kuvomera byose nawe uzokorera rero Macumi ratubwira utwe yatangiye gufatanya je natangiye gufata ka video ka mbere ndibuka yuko naka video nakinye mpura n'umukobwa aramvugisha freshi turahura Jenny yambariye agafuka munwa murabizi muri 2019 twese turabizi muri 2019 yagiye wambaye agafuka munwa uri Mapengo nabona kuriya bari mukinye umukobwa turahura ndamusomesha turi muri bisi nyambariye agafuka munwa urugwana ruranyimira freshi avuga ati bugarura imyiza nanje tuvyave tugiye mu yashaka bisa Mapengo nawe murabizi ko na visi tabandanije oya nanje uko na visi hera niko rukundo nanje ruhera shira cyangwa ati shira uwenda gukeneye atagafumo wambaye ndavuga ati ndapfuye mana yanje tishira ndagwaye gripe nguma nikinge sasa rero umunsi nagiye navuga ati ntaja muza kuvuga nasanze yantumiye kuri anniversaire yiwanje surprise ndavuga ati ngaha nkatwenga ni utegeza no kuvuga ntabyazi acha tanga kuza kunkora kubwanwa shira no kuri kimana sendetse atagafumo wambaye rero umunsi iwanyu mare bazanye gato gato ndayikunda kubi narasamye bona ni Mapengo aho rero deja ibintu akavideo karamvyuriye impano yiwanje biragenda neza bwati umwana arafise amayide meza yego ako rero niko ka video unashima kandi urumva ko ni ibintu wakoresheje kandi bisanzwe ari nawe wenyene Mapengo siyo wavuze ati uzi ko araho bigera gukina bikagusaba nawe usaba iyo look mugabo ni iwawe mu kibano rero vyagenda gute canke wewe kumva ati iki kintu kumengo ari abantu bashaka no kucita umengo ni ikintu bombwira Mapengo turabafise ngaho mu makartier mugabo wewe uraje urabivomesheje birakoze nagati nigiki uhanura cyane ikintu je no hanura Jebeshi barambwira ngo ndi Mapengo ndasa naco bintwaye uko no ngo nabwira ikintu baje iyo niyo nzere ya mbere turafise ahantu haca oxygene bituma tutanuka mu kanwa
icya kabiri nta kirida dukoresha mwarahiriwe nta kirida twarasezeranye abarakozi baserukiwe neza kwifoto n'umukinya rwatinyitse muganje ndabise akarugira akamenya ko ni mapengo nkoje ngira kwifoto nkuko voilà avuga tujya kuja marakaze ku poste uramusi rero ubuhamya dufise hari umuntu ashobora kwanka umuntu kubera ukuntu ameze cyangwa gasanga nkuko nkako kanu wakinya ati ku munota banyuma sanze uko nari ndamwiteze siko abaye birakuda gushika mu kibano ugasanga abantu baranswe cyangwa ugasanga nyari ikintu batari ko barakoreshwa bivanye n'ukuntu bameze birashika je abantu benshi baranyinuvye uko rigiye kudiraga umugoyoyo n'ubusheri wawe cyo tumushimira ko ari we yavyemeye ahora uramumpaye unyene nakoze bane byavuye bose banka rega shafu rega je nimenga ndimeranje ariko ibaza ko n'umusaza cyangwa ko n'umusore ngaho rero ucubahishukira rero ku busore bwawe ukuntu umeze byaje gute ni ibintu nyene wisanze umeze gutyo byari bimeze gute je rero iryo banga rero sasa basi nibaza yuko Imana aranyaguriye amahoro runyenyero nini yashatse nzobero wavutse nyene wisanga gute nisanze uko nyene nukuvuga ko uno munsi ku muntu wese yumva ati wahisemwo kumva ati nimba babona yuko ari biba ahubwo dukorane navyo uretse rero iryo zina rya amazina abavyeyi bari baguhaye naya nitwa Macumi Methode Macumi le comédien ya uno munsi turi kumwe muri studio mu bibanza byose urumva ko bigenda gute rero ku muntu kugira asanga ati ndafise iyi mpano ari abo tubona mu kibano usanga ashobora gutwenza abantu mugabo kuja kuri scene rero bitandukaniye hehe no kubura umuntu gusa ushobora gutwenza abantu ikintu nabonye muri quartier vraiment abana bafise impano batwenza urumva mugaye ikibazo gihari ntibegera ngo bubahuke abandi bantu menga bubafashe je ikintu ko rabwira cyambere na mbere wewe namba wumva ari ikintu wumva yuko bahora bakuvugako ushoboye create agapage gato kaba sivyo wewe uzura postinga bwa burufa bwawe nyene byitwa yuko uri kuragira bijya ibintu bashaka kuviramo inzira ugashika ushaka aho ni ku muntu nyene yumva ati je ndafise impano yo gutwenza abantu gutinyuka nyene utinyuka ati rero biravana burya na professor tuba tuvamo burya nuwahehe ugire ube open basi wuguru kuvuga ati nkuko kwiwawe watagiye gufata video wirekure n'uvuga ati jengira ndabikore ubanza kumva kwanza ko muri wewe hari ibiki ubanza kumva kwanza ko ivyo bintu bishoboye ubikunze honyine ubyishimiye byose birabihetse nukuri kw'Imana none ushaka tuziko kuririmba uraririmbira abantu bakumva gucapa uracapira abantu bakumva ibi byo gutwenza byo kugira abantu muri hafi atahure ko uyu muntu afite impano wowe byaje gute jewe cyambere na mbere nagenda mu mashuri haje bawo kiri muto ihonye ko kurimbira amanota kwanza jewe mwishuri bavuga ati Macumi ashikiriye twese cyatugenda ku madirisha chagikoko mama we cyaruje ubaza zizandiwe zazigetswe kire tu abantu bakumva ati umwana arashoboye hama ikindi naco nkaze ndasaba mu mateatre ukigira abadwaye abaderege ahantu hose ubaye ahantu hose uri kuranyumva wenyene we namba ufise iyo mpano uri kwishure habaye agafete kwishure rondera derege rondera dwaye ati nanje hajya nuboshiramo ugiye ugakubita kana birashobotse abantu barabiryohereza naho rero cyo tumenya ati bitandukaniye hehe mu gihe umva ko biri muri wewe mugabo rero kuvuga ati bitandukaniye kugenda kuri scene abantu batwenge rero twari abantu bashaka kugutwenza gutya mugabo kugenda rero kuri scene ubipanga gute uba ubutegerezwa ari amategeko aba hari y'ikintu babigisha avuga ati utegerezwa gutangurira kuri ibi kugira uje muri angle ishobora gutwenza abantu birahari hari amategeko hari amategeko none nk'uko uri ko arumva ko yotwenza arashobora kwegera ahantu yoshobora hari ama formation ugira
bituma avuga ati okay nza gukoresha iki amayeri nkoresha naya ukunuku mbega inza kuvayo gute mbega inza gutangura gute mbega abantu baza gutwenga hehe we bwiwawe inkuru itagutwengeje ushaka genda kwipresenta ahantu ikibaho ubwiwawe banza gutwenza nyene sene ya mbere wagiye kukavuga ati ebara kwera ingi umengo ntibambonye muhu niko ndagutuma no muhu to turabaho ukabona nyine abantu bose bakawo utabaturije je ndikugira ibi ukamenya ukabwira ibiraki ukavuga ati nije nkuri impuzu ndabagire je batwenza basi narigya rero mu Burundi usanga abantu bifitiye amacungu yewe abarundi bagoye gutwenga abaheresha ba batwenze kinene titwege twirate neze twege ukaza arashishwe sene rero utibagira ati iyi nakuwe n'umukama yewe yo sene nacinda batuka basi ego usabye gutwenga ariko muri stage ukavuga ati nabantu igenda bitegura ko byari bitwenze ngabi yahindutse nkagati no kumudatwenga je ndafitike basha uruve ko ikintu cyose kuva hasi gisaba gikoregwe hama n'imizi nyene igende uno musaho ugeze wowe nka macumi ushima ibiki ariko kandi aho ugeze uyibona hehe aho ngeze rero sasa basi ndibona nyene basi ari kintu umva nyine umva bigaca cyane no kuvuga basi ndibona ahantu kure kuko inzi navuye kure shaka kugera kure yego mugabo rero mu kugera kure ndikunda kora ikintu cya mbere na mbere TikTok Facebook IG umva IG harani baca bibaza ngo ni informatique doje Instagram urumva na YouTube aho shaka kubikorwa by'iwanje yaba amafilme muri quartier amakomedi muri quartier ndatsika imbere y'abantu byose ndafutura uno musari yabagiye barabacira inzira kuko byari ibintu bigoye cyane ari abakomedie nka Kigingi cyane ico gihe wowe wakurikirana Kigingi uri mu biki warumva nyene yuko ibi bintu zobikora canke hari gihe wamuraba ubona umenga ivyo bintu bana bikogwa gute basi nyene Kigingi ndamura abafise jaro yego no basi yarangera mugana nje naramwe hagatoye kubera ikiraje nje kubera ikinaje nkuba nkuye urumva nyine agatwenza nkatwenga nyene mu nyuma haya mu nyuma cyane ndamwasi nanye shaka kumera nkawe nanje nzomurenge sasa sinamwanka ko muteye gusa nashaka kumusumba nanje yego uno musino numubona hehe aho ugeze Kigingi n'umuntu akomeye ngaha aha twese turubaha ivyo kumurenga ntavyo ubona umviriza kandi tuba turi kumera ku stage dimanche muri Buja Night tuzo performingira hamwe yego sanzwe n'umukinyi wa Buja Night Comedy tukonera muri ville ku muganuro basha izira nini bakorana bawe rero bacibabura n'amapengu neza bari karankamera nanje ko ndamukamera babifise urugendo rurerure uno musi umuntu akubona akavuga ati ari abita basazi yo uragoye wamusazari ikintu kimwe basha no mu byumvirize ndabisubiyemo ibaze umuntu witwa umusazi umuntu azaka gutwenza akudigadiga muri servo ntiyaje mu kwanga gutwenze bakudigadige ariko yakoresheje servo aragutwenza ntazi ko baguteye indobo ntazi ubuzima waciyemmo mugabo yagize fora gutwenza wayi uwo muntu ari umusazi basha ni muduhize na tubereye ntabwo turabasazi baba hiya jya bakatwenza shenge umve ntabwo ari abasazi bashobora kubavura gusa ariko nyine byongereza iki ku muntu avuga ati ibyo bintu kura basi nyine urashaka kwirirwa nabi nyine wewe nawe gacibona haje umuntu vraiment agutwenza ukumva ko nawe uruhutse mu bwonko ntwengereza niyo mpamvu barundi mwiga twarashisha ntwengereza cameraman gato urabona umujenya yifitiye cameraman uko yankamera nagende kwenda ku kamera seto kiri cyane nambara amapengo yanje mugavira sinabashikira cyambere kinyura kujyana umuhi kwe ndacishako je ryari jewe imiruka mugasho burya sinzi ko nayo ubwiye mu ntango rakoze turatombo urumva twakiri mu prison ibaze rero sasa jewe twakundana n'umukobwa wa generale umukobwa wa generale arankunda bien ndaji wabo nkuko bisanzwe cyo kuntu durira muri anniversaire
acambwira ati nzogende iwabo sanga iwabo ni mu gisivi umva harakaze mbe ni mu gisivile cyangwa ni mu kiviyayipi ngo gisivile uriko uramuminira mu kiviyayipi ndashika abasirikare barambanira ariko gatoye ko umusheri wanje karankunda karakunda kunda mu kanwa iwanje kaci kambwira tonto ndakunda mu kanwa iwawe vyave kuno bibaze n'amapengu yanje umbwira umwana mu gitego cyashaka ngo kunda mu kanwa iwanje aca nabaza ati bakunze amapengu yanje chagatewe amapengo yanje cyese nigani bros kararyohe ngo vyapfe ngo ni bros kinukuri kandi jewe sinuka mu kanwa uyaha haciye imisi ibiri shiri wanje cyane telefone sawa ambwa ati sheri ibintu wakoze papa agomba gushire mu gasho ndabaza ati havyagenze gute ahantu hose uzi ko hari igisirikare papa gutangirije ngo bagufate sawa ati kubera ati umviriza mutoyi wanje yamye kwa muganga gukora yamenye bashaka na senabo kandi ashaka nazari bros umve akana kako yamenye abiri kana kwa general ezi amara kamera maragira batwete Mezi urumva neza yuko bitaba vyoroshe na cyane cyane ivyo mwebwe murira musaba nibiki kuri iyi mpano yanyu kugira vumve yuko mushigikiwe neza. Kicambere dusaba amashira hamwe abantu bose bumva yuko hari ikintu boshigikira impano y'u Burundi. Ega si payeje yonyene yo bikora. Harandi mashirambe menshi za Blarudi zanda amabanke akaza agashigikira. Wow. Kuja night comedy rahari. Genda muvugane. Bajya barafashe yambere. Mugabo rero ari umuntu aca yibaza eske kugira abafashe mushobore gukorana baba bakura hehe cyane cyane oya nyene iki kinabubwiye twege ahantu tubarizwa muri mwanya muri Buja Night Comedy sanzwe n'umukinyi waho urumva uraza kudodora ati naho narumvishije impano suku eka si comedy gusa hari abaririmbyi abamodo bamwe batambuka wera batabuka zoza iki kumuntu atabishoboye mu wacapayo bajyanye babahari abantu bacira umuriro abantu bagira amaji urumva office impano zose ubufise muri Buja Night turaza kwadodora bien ya bigashobora gukunda kugira rero bakwakire nyine urumva ko umaze kudodora ushaka gukorana nabo bigenda gute yari hano bakwicarika ati zana iyo mpano kwanza turabe ko ari yo cyangwa barabatora tu oya Buja Night vraiment suko imeze wewe nubwo buri kidebe mugabo byumvamo urashobora kugenda kudebangirikiriza nyibyi wawe ku munsi wa lojour meme bashaka guha kuko twege natwe twagize amaformation bagasore baradufashije bakimukiwi baradufasha urumva ari natwe twagiye turiga ya urazi ko nta mukuru abura mukuru wiwe uno munsi ugerageje kuraba abakomediye bari ngaha kigigira abafati ya mbere uwamari ko aravuga nawe bati nuko nanje nwenze ujyaranwenze ninde oya ntawe jewe rero cyo nakubwira ati cyenda ntandukanye n'abandi basi jewe jeshaka kuba macumi umva sishaka ubundi muntu none baza kuvuga ko ari ubundi muntu abazi ugutwenza none urajanga ibintu warugira utwenza abandi bigatagura bigatwenza bigaca birangira nga ubundi bazuvuga ati uyu na jewe vraiment uyu hariho barawure hariho ba mutima hariho ba kigingi cyane cyane kigingi vraiment arashaka kuntwenza abona ko yashoye gufata iya mbere ico kimwe turashaka kimushimira mugabo ku bandi bose bagiye barakora n'abandi babandanya bari ko baraza ninde wundi ubona ati ebana no kabisa kimukiwe w'igitega vraiment abakobwa bariko baragerageza bimeze gute umva ko shaka feminine ni jina ndagwa jina uko garanyi cyangwa gute jina none basi basi nyene basi ndiko ndigira imana amuremye bazi yo bashikira test rero yavyaye ntibaza kafise ninda hajya n'ubashobora kuvyemera haraho muzovuga ati miziki gufuga saga biranze rero niko ndibaza ibyo mwana wiwe ho nyine atangwe kumuvugisha ubu kera abashaka wamwavuga nyaya ndumvise ngavuga bashite mu kogawe
ushobora ko ari umwe nawe nyine abikora gusa ku Cyane. mbuga mugabo ngo habaho ubutandukanye rero bwo kuza imbere y'abantu kuri scene wateguye hajya muri Buja Night Comedy muri abafise abakobwa kuza wateguye nyene azi ko kumaramarira imbere y'abantu bose ukacubona baraza abakobwa baraza hajya kuri TikTok rumenya baryohera bataryohera TikTok wenyene batamba nimba bikomye kiga stop nimba bikomye ari hejuru ukatamba stop bahanihe stop ku byakugoye ubona ati ubu naramaze kubikura mu nzira ubu n'ukuri ndabona yuko meze neza nibiki byari bigoye ikintu cyambere cyaje basera n'akano gatelefone nako kakugura 100 basi nabafise akandi gatelefone kabo ari ubu usubire ndifata video ari ubu image buzo ugasanga niyo nyinyi yabaye nyinyirere kubera telefone ubu ikintu cyaba kingoye cya telefone sinaposta ibikorwa by'iwanje cyane mugabo nibikenewe uko bofasha ni byinshi ari ikintu cyane na mbere nkamwe bwe vraiment mengano basabira ku Mana Imana nibahezagere kwe ayo ntimubwire mwamamagaye akanijana nabahaye ibaze ayo twaje mu gufasha ayo masengesho twayakiriye basi nudusengere dusigare yaje ikintu cyane na mbere bana ndi muri Buja Night kugira nje kuri stage ngira nasenze ndasenga urabona novuga ibintu birofa bidatwengeje nyine ndabona ko yatwengawe uvuga ati marayika bakadiga mu bwonko cyane ngikintu cyose rero ngo gutanguza Imana yego vraiment cyose gutanguza Imana kandi vraiment Imana irishura vraiment niko nyene bamwe bibaza ko biteba mugabo abarigiye cyane jewe kenshi na kenshi impamvu nkunda abafana nk'ubu abafana bose muri Buja Night ibaze ndafise umuntu angura ikinyobwa ibaze agura ikinyobwa atawenzi ntawenzi arakubwira yagabwa na server atujya mu hungu macumi zozura mu ikintu cyo kunwa misi yose atakirinze gusabwa kandi rero ntanamenye nta prolonganya ibintu imbere yiwe ntawenzi mugana urarinda ubwo runugo mu manura umunsi badoda kukwishuta amebongera biti cyatira rabihinduye akakana muzoga kati hato mfumbi bana sinabivutse Zizerereza yuko uno munsi gukunda abanyempano gukunda abariko rakora ibikorwa bitandukanye biriko biraza cerecere mu bantu batandukanye uno munsi rero nimba bashobora no kuza no mu biganiro vyacu tuba dushaka mwumve byinshi mu byo bategura n'ukuntu mugenda kubashigikira imisi yo kubaho irongerezwa ariko n'abariko barayongereza baba bashaka kinjira yumve none kinjirire hehe none genda tubwiye ico twokora kugira nawe winjize none uramurabizi ko imbuga zihembwa birabizi tugendere tugira iki keshi urana keshi na keshi beshi bavuga ngo mu Rwanda ngo hariya ngo bwana bwiza ngo budemo bwiza basha murazi abademo bari kiri bazi abademo bari mu kabona ni baratemba kimwe gusa mu Rwanda baramaze gutahura rezo sociali umukobwa abo mwiza bamukosha interview ewe vuga yuko baguteye indaho shinga intara kumbe nububeshi agacha posting amaviews utibira bahemba nijya face yiwe gusa yaje yonyene jya look yiwe mu maso ibicame nambere twebwe kugira turatera imbere iturimenya reka gitarimenya ntushobora gutera imbere banza ubwiwa wowe wimenya ati jesho boyiki wowe nabwo ushoboye ikiye dige nupambane ikiye atakomediyo ushoboye biba bigoye urumva weja mu kintu wumva ko kunze kandi ko woshobora aho tutera imbere uretse rero wewe gutwenza iyindi mpano wibona ko niya indi mpano ibona ko Yako shako nanje narondeye impano imwe niyo nyene wacira kuri kirara indi ntabwo niyo gutanga byo bien sûr byo bigenda bijanye hera acha gutambira ngo buryo rero umuntu mugufi n'umuntu muremure abamenya gutamba cyane ni bande umuntu mugufi n'umuntu muremure erega umuntu mugufi yagira amaze kubona umuntu mugufi iyo yambaye nk'injira ari mikaje ari kure kimwe na kambagi nadirabona Ngana kamagina ndiko ndavuga yuko umuntu mugufi n'umuntu muremure umuntu abazi gutamba cyane ni umuntu ari umuntu muremure uvuga gusa nushika hasi hakiri kare nawe uyu ushika hasi hakiri kare bwaranishika hejuru hakiri kare nari ntamba do hejuru
Yes Luka Jenny baza yuko kubgawe ugerageje kuraba sene ukuntu yitegura ukuntu ibintu biba bimeze twamwakiriye Macubiro komedie kandi ni muremure agenda nibiye nakabanga nyene ti abakobwa mukundana n'abahungu bareba ico basumba abakobwa bakundana n'abahungu bareba bagufi abakobwa bakundana n'abahungu barebare ico batazi ico babajyana bazi ico bajyana abantu bakundana n'abagufi ni macumi muremure ku muntu akundana na macumi muremure nigiki yunguka cyane yuri kumwe n'umuntu muremure ikintu cyambere na mbere nk'ubu tugiye nko muri show ndagushaka kubitugu bikaba byoroshye kuraba imbere mugihe nawe ari bugufi ari bugufi urumva mugihe nawe ari bugufi niwe wamufasha ico ya kweri abantu umuntu mugufi ya na muremure ari ahantu bari vraiment ashaka kureba ya bese urumva yuko hehe cyane cyane he Nivuze ati umuntu mugufi yari umuntu muremure hari ahantu bari bareba basha hehe kwesize ni bodora kesheza puro kwesize Merci beaucoup Macubiro komedie twizere ko dusubira guhura muri Buja Night ni dimanche azoba ari umuriro basha izina ry'Imana wewe umuntu utaragura itike ndagusavye yigure hageze uzo bishushe kigingi ndabivuga gute basha no murama abantu banye tuvugane basha ntabwo tubabwiye baravyumva urumva basha ni Buja Night haruguru muri ville muri haruguru ya clinique ku muganuro ucuhabona igipankarte Buja Night wewe bashaka hari aba service beza tukitesa tukwakira bien uraryoherwa vraiment hari ama service yose n'ibyo gufungura n'ibyo kunwa agesi nuko gahunda mwayumvise Macubiro tugushimire nikaze kandi mu gihe cyose uzobufise ibintu watuzaniye narijye nyine natwe tuba dushaka kongereza imisi yo kubaho man ndaryohewe nako bavuga women nabaho women nagari man ndaryohewe vraiment basi twega neza hasi kancenga ndabiharira kandi ngende kubirabisha neza ko ari byo indirimbo ukunda basigade ndayigushiriyemo tugenda turasezeranye indirimbo yitwa ushusha mu indirimbo kandi ayimutura indirimbo bavuga ariko mumbabarire bashaka kuvuga ngo sinkunda abarundi ndakunda abarundi ariko arakarimba kashaka kuvuga ndashaka kubanga yo mbange cyane akocha tureka wo kamwe muri kapera ni kiganiro Indundi show shami ndimba with designer nimba yitwa Nivida with designer bakwari ngaha basi nyine bumve ko ndi romantique bumve basi bose bakomeze turakunda te amo wow merci beaucoup dagushimira ikaze ridasanzwe karibu kandi mu kiganiro cyacu merci beaucoup kongereza imisi yo kubaho